Intumbero ya kino gikorwa cy'uno munsi ni gushigikira ingingo ya nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye kubera yaradutumiriye ko twosukura ibisagara. Muri iyo ntumbero rero yo gusukura ivyo bisagara yaratutumye ko urutoki twebwe imbonera kure ku munsi wahariwe abakenya rugamba day. Atubwira yuko imbonera kure twofata iya mbere kugira tuje mu migambi iyo ari yose tunganywa n'igihugu mu ntumbero yo gushigikira inzego z'igihugu. Nayo mpamvu rero nkuko mwabibonye uno munsi twebwe imbonera kure zo mu ntara nziza ya Bujumbura dufatikanije n'abarongoye imbonera kure mu makomine no mu mazone twatunganije kino gikorwa. Uno munsi rero novuga ko nk'imbonera kure tuvyuguruye ku mugaragaro kugira imbonera kure zo mu mitumba zo mu makartier mu makomine nabo babone ko bategerezwa gutunganya nkamwe n'ibi bikorwa dukoze uyu munsi. Rero nkaba nteyakamu imbonera kure zose aho ziri ko zokura amaboko mu mpuzu kugira dushigikire imbonoka zoza z'abavyeyi bacu baturongoye ku rwego rw'igihugu no mu mugambwe, kuko nyene cyubahiro umukuru w'igihugu adutumirira gukura amaboko mu mpuzu ndetse no gukorera mu mashirahamwe mu makoperative, ndetse nanye niteka umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nawe aradutumirira ko imbonera ko dutegerezwa gufata ya mbere mu bikorwa vyose bitunganywa n'inzego z'igihugu.